bijanye n'ikiza ca coronavirus. Turavye aho tugeze kuri rino gerekerezo rya 17 Kigarama umwaka wa 2020, igishasha nuko ubu hari hundi mugwayi yitavye Imana. Ubu dufise abagwayi babiri bashoboye guhitanwa n'ico kiza. Ubu rero aheruka kwitaba Imana ari muri abo 135 binjira bavuye hanze, akaba ari umurundi kazi w'imyaka 42 yari avuye mu gihugu ca Uganda. Hanyuma bamupimye yaje afise iyo ngwara, hanyuma araheza arakurikiranwa, yarivuje bwa mbere kw'ivuriro ryo ku Musaga, hanyuma araja muri Bumereke ndetse no muri Kira. Yari asanzwe agwaye ingwara ya asthme hamwe n'ingwara y'igisukari, biri mu vyatumye aheza akarimba cyane. Turavye muri rusangi abamaze kwandura iyo ngwara ari 760, ariko muri abo turashobora kuvuga yuko dufise muri abo harimwo 135 banduye iyo ngwara kuva twuguruye ikibuga c'indege. Abo rero sabayanduriye mu gihugu hagati, ni bamwe baza mu baba baje, hanyuma twabapima tugasanga harimwo abafise iyo ngwara. Hanyuma muri abo ico twovuga nuko ubu abashika 687 barakize, abashika 71 nibo bakiri ku muti.